Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije inshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Umuganwa Ildephonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nkuko vyemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa bakaba abanyamabanga bakuru w'umwami Mwambutsa wa kane Bangira Icenge. Mugabekazi Roza Paula Iribagiza, umwana asigaye w'umwami Mwambutsa wa kane Bangira Icenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Rudoviko Rwa Gasore aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa Ildephonse Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi ivugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nkuko abivuga. Twatumiye rero umuganwa Ildephonse Rugema mu kiganiro Murisanga cy'uyu munsi. Mutumire ndabaramukije. Ego ndabaramukije. Nashaka ndababaze mwakiye gute igenwa ryanyu? Ego igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe novuga. Ni ibintu vyagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa nuko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa kane bangomwa bakangena guserukira uwo muryango. Ivyo rero navyakiranye novuga ko navyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko bangomwe kubera nsanzwe nkora nk'uwuserukira uwo muryango mu ntumbero yo kugira twisubize iteka. Mwavuze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, nimba mutabona ari ibintu by'amabanga mwotubwira muri make ibibazo aho vyari byatumye biteba kugena uwuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi? Komeye twohera kuva Uburundi bwikukiye, umuganwa Rudoviko Rwa Gasore murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagurwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza intahe yo kwikukira ku Burundi.
kuva ico gihe umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe harabandanije ubwicanyi bwerekana neza yuko bugamije guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami. Aha murazi umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimwo umuco. Yarasize abana babiri bakiri bato, abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza ca epidemi twovuga cateye mugahe yicwa abana. Abo bana barapfa mu nzira zitumvikana. Hanyuma aho hari mu 1962. Ego wivunagure bishobotse. Egome urumva rero ibintu vyagiye birashika vyerekeye neza yuko bigamije guhonya inda y'ingoma y'ubwami. Hanyuma murazi yuko hacimya imyaka 4 gusa Burundi bwaciye habaye ihinduka ry'intwaro y'ubwami iratembagazwa, haza intwaro ya Republika. Murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye, intwaro iza ivuga nabi intwaro iheruka. Ivyo rero nivyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari, baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma. Hanyuma ivyo byose kubera abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa, bamwe barahunga. Ivyo rero bituma atawushobora kuvugira avuge ibitari byo, ibiriko biravugwa uko utariko. Ivyo murazi neza yuko no mu nyuma umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu yakuwe mu 1966, nawe akangazwa co kimwe na se wiwe Mwambutsa wa kane. Vyatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka. Arico gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu atakiri ku ngoma. Aho hari 1972 bamurondera iyari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi. Ivyo byose bikaba vyerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa. Hanyuma ntivyashoboka yuko hagira abavuga, byari bigoye. Muravuze ubu rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze, dushaka kugira tugire ico dushikirije abarundi, kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuriye hasi ngo bayiyamirize na gato, ahubwo ari ibintu vyaje ku gikenye. Mwavuze ko muriko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke inda y'ingoma y'ubwami, intwaro y'ubwami kugene yari imeze. Mwavuze ko abantu bayivuze nabi, nkuko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 gushika ubu, mukavuga ko abantu batayumva neza, bayivuga utariko. Mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka. Muzoyisubiza iteka gute muri make? Muri make murazi neza yuko ivyo n'ibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka. Akahise ku Burundi ntikavugwa uko kari, hari n'ibi byahishijwe. Usanga abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe haciye imyaka 60, kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi. Ivyo byose bifatiye ku bwami, ku ntwaro y'ubwami mu Burundi. Ntushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami. Aha rero kugira dusubize, kuvuga ngo nukugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yera de. Urumva nta ntwaro ibura utunenge, mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko
kandi ivyo si jewe jenyine no bivuga, abarundi benshi barazi ko intwaro y'ubwami yakoreye neza igihugu, abantu bari bagifatanye mu nda. Ivyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa, ariko ubu mukaba mubona yuko ari byo biteye ingorane, biteye ikibazo gikomeye Burundi. Aha rero no kugira kuko mu Kirundi bavuga ati utazi yuva ntumenye yuja, kandi igihugu cirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise. Twebwe rero ntituri mu ntumbero yo kugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa, dushaka kwinjira muri politike. Turaza kubigarukako abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami. Turabigarukako. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte, uratwumva? Ego ndabumva. Uhamagaye urihe Calixte? Ego ndabumva neza. Ufise ikibazo ubaza umutumire canke iciyumviro ushikiriza? Ikibazo canje mbaza umutumire. Kibaze? Nikiye kuri Munetse ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo byaruke neza, kandi biboneka kavama kitari abumuki ujya nta byinshi n'ingo byabyimeje icyo gisabo cyabo inyungu ziri hehe kugira ngo bahambwe neza. Urabisumva ko ari agaciro k'icyo navuga ngo waduze ijwi ntitukumva neza. Yego niko mvuga ni twumva impamvu bavuga ati bosubizwa agateka bagahambwa neza mu gihe atamwama kihari kandi hari abavuzi. Ikintu cyo kivuze ko kidakina gatoya ni igihe n'undi ushobora kugira nk'umbure hashobora kuba hari ibindi kimeze kitangwa na gatoya. Murakoze. Ijwi ntiryumvikana neza, ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko mushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke, ngo nta bindi byaba byinyegeje inyuma mwo mwishura. Ego ico namwishuye turiko turarondera ko intwaro y'ubwami igaruka na gato, si ibyo turiko turavuga. Dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami, ico twita famille royale mu gifaransa, yohabwa iteka mu gihugu, ikemezwa kandi ikubahirizwa, kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe, aho intwaro z'ubwami zigeze, umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa. Amatungo nico twokwita patrimoine royal, birubahirizwa. Ahantu tanga nk'akarorero nko mu Bufaransa, mu Bugiriki, mu Budagi, ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa. Twebwe natwe ico dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara, naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abasirikare. Twebwe ntituba turavuga ngo igaruke, nabisiguye ndavuga nti intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'Uburundi, kandi ntuvuga kahise k'Uburundi utavuze intwaro y'ubwami. Kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico iyo yaratwaye nabi, hari ico abarundi bo baba bayinegura cane. Arico gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye, batiriwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike. Ahano utanga n'akarorero nko mu gihugu c'Ubuganda, abami baracubahirijwe, eka mu bihugu vy'akarere abami barubahirijwe, aho muri Kongo, aho muri eka no kuri ibihugu byinshi. Ivyo bintu vyo guhabwa iteka birakwiye, tubona ko bikwiye. Aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami, twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu, mugata ijambo ryo kuvuga politike, ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga n'abasokuru ku mico n'akaranga vyamye bituranga, kuko ivyo bintu biriko biratituka cane. Abarundi dusa nuko umenga
turiko akahise ntaco kakitubwira. Nk'uko nabivuze, igihugu cirengagiza akahise kaco nta kazoza gifise. Ni inzira yo kugira turabe yuko iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe. Murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa, abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri y'amoko. Twebwe rero tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Charles ari ku murongo. Charles, watumva? ndabumva neza. Amahoro. Uhamagaye urihe Charles? Ndi Zambia. Yego, ufise ikibazo ubaza, ufise icyumviro ushikiriza, ugerageze uduze ijwi. Ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo, ariko ntasigure ko iryo jambo ari uvuze ijambo, guhabwa ijambo mu gihugu. Numva umenga harimo interrogation. Ijambo, iyo ukoresheje akantu ijambo, guhabwa ijambo, icyubahiro, ugahabwa ijambo mu gihugu, ndumva umenga haba hagiyemo inzira za politiki. Ku cyerekeye guhabwa aho batura, aho baba nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu, ibyo numva ntacyo bitwaye bibabuza, ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo, ndumva umenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane. Ndabyumva neza nubwo atari kubisigura, ba nyakubahwa batari kubisigura, kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo. Aho bavuze ati bahabwe ijambo, urumva ni nk'uko abantu bose baba baratwaye Uburundi, tuvuze bakomoka kuri Bagaza, ntibantunganya, Buyoya, urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara Uburundi. Ijambo yavuze icyo yashatse gusigura. Reka aragusigurira. Murakoze. Mumusigurire. Murakoze. Kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politike, siko nabivuga. Nibaza yuko icobo gifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu. Nk'uko nabisiguye, washaka naho hari abami, naho hari abandi bigeze kuba intwaro z'ubwami, mugabo bakaba bubahirijwe. Guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kurya abanyapolitike babikora. Jewe navuze yuko umuntu yokwibanda cyane ku bintu bijanye n'imico n'akaranga by'Uburundi. Aha ni uguha nk'akarorero. Murazi neza yuko intwaro y'ubwami yari itunganijwe imyaka itari mike, imyaka irenga 500. Washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga 1000. Urumva hari ibintu bitunganijwe, hariho amabanga akomeye atarengwa, hariho imiziro. Aho rero iyo tuvuze imiziro no kuvuga ikintu kizira, ikintu utarenga ko. Urumva rero haracariho ibimenyetso by'intwaro y'ubwami. Ivyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ivyo z'imico n'akaranga by'Uburundi. Ingoma z'Uburundi, burya ni ikintu categerezwa kugira aho gikukira. Imico n'akaranga by'Uburundi ntibyategerezwa kuba ibintu urwego rutwarwa n'abanyepolitike, kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi, abanyepolitike baraza bakagenda, urumva barakuranwa. Mugabo imico n'akaranga by'Uburundi bigumaho. Ivyo rero nivyo tuvuga tuti umuryango w'inda y'ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka ryo gukurikirana imico n'akaranga by'Uburundi kugira bigume bihuza abarundi. Ni muri iyo ntumbero navuze yuko twohabwa ijambo, tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise k'Uburundi, bazi neza amabanga bari bafite ibwami, bazi neza ingene ivyo bintu bijanye n'imico n'akaranga byo kubahirizwa. Murakoze. Tufise Celestin niyo mwongere. Celestin niyo mwongere, uratwumva? Ndumva.
urihe Celestin? ndi muri Tanzania. Ufise ikibazo iciyumviro? Jewe nari mfite ikibazo nashaka ndamubaze. Mukibaze? Yego. Ndaramukije umutumire. yego ndabaramukije. Hanyuma ndumva ko mufise ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami. Jewe nari mfite ikibazo cyo kubaza uravye ibiringo abami batwaye mu Burundi ukaraba n'ibiringo repubulika zigiye zitwara za nyuma tuvuga za demokarasi. Nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka muri bino bihe na cane cane mu kwisunga amacakubiri, kwisunga ibintu bimwe bimwe bijanye na politiki, kuko kirya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki, bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga mu bya demokarasi. Nashaka kubaza mbega mugiye kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu c'u Burundi? Mu gihe twohabwa ico kibanza c'iteka niko novuga, kubera si ikibanza ca politike. Aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politike. Ibintu byose burya aba muri demokarasi, hariho demokarasi kuri repubulika, hakaba na demokarasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza, biri mu Bubirigi bwadukolonije, muri za Denmark, za hehe, aho demokarasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami. Mugabo twebwe nk'uko turababwira, twebwe ntidushaka gufata ico kibanza c'umwami. Inkuba zibiri ntizisangira igicu nk'uko babivuga mu Kirundi. Igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya repubulika. Aho rero nibaza yuko twotandukanya ibintu, naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya repubulika yaje ku gikenye, kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi, ntibazi ico arico. Twebwe dufata yuko intwaro ya repubulika ari intwaro ya kavantara. Murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara. Aho rero ivyo kugira abanyagihugu babisigurirwe, bavyumve, ntisi ibintu twoza ngaho ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara. Twebwe dushaka ikibanza gishingiye kubungabunga, kugumana imico n'akaranga vy'Uburundi. Hanyuma ivyo navyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko vyari biri kera ku ntwaro y'ubwami. Abanyagihugu barashira hamwe, kandi buri mwaka burya hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka. Umuganuro wari mugigwa ugigwa n'umwami, uhuza umwami n'abarundi. Bama bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi. Ivyo rero nk'ico ni ikimenyetso gikomeye cahavuye ahantu abarundi ugasanga ya miryango irasanzaye. Burya mu ntumbero nziza twavuga yuko uwasenyuye Uburundi yasenyuye ingoma y'Uburundi, kuko ivyo bihugu vyadukolonije bobo baracafise intwaro y'ubwami, mugabo twebwe barayisenyuye. Urumva gusenyura Uburundi kwabaye gusenyura ingoma y'Uburundi. Dufise Nestor uri ku murongo, uratwumva? Ndabumva. Uhamagaye urihe? Ndabahamagaye ndi muri Kenya. Ufise ikibazo ubaza umutumire, icyumviro ushikiriza? Ego hariho ikintu nashaka kubaza. Mukibaze? Urabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijanye n'ingoma ya cami. Uranyumva? Ndabumva. Ariko je ku ruhande rw'iwanje ngerageje kuraba nubwo abo hariya mu banyamahanga ingoma ya cami gisanzwe ikihari, natwe ngaha mu Burundi wacu ugasanga, reka mvuga ari iwacu mu Burundi, ugasanga hariho intwaro novuga ya politike itari ya cami ihindagurika. Rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo nivyo bikenewe cyane ku ruhande rw'iwanje,
kuko ni hahandi uzosanga umwe bagenda bavuga ngo hariya hari umwami ngo aha naho ngo hari umukuru. Burya Afurika turafite ikibazo, ari nayo mpamvu bishobora nko kuba nk'ahajya mu Bwongereza, aho hageze igihe bakiyamiriza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Queen, bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe, kuko rimwe na rimwe kibonekana ko nk'igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye, bigatuma ibintu bibaye ibintu by'akajagari. Rero ikibazo nari mfise, none iyo ntwaro ya cami ifise intego nk'icyanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki ko mbona umengo ku ruhande rw'iwanje sinabibona neza. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu za politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cami, bikazotuma habaho imigwi hariya, bamwe bari ku ruhande rwa cami, bamwe bashaka kwiyitirira, abandi turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari cy'iwacu, ibi nibi ugasanga bikazana akajagari, bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri, ukumva ngo bamwe n'abaganwa abandi n'abandi. Nashaka kumenya ku bintu nka mwe n'ivyo kugira ngo nshobore gutahura. Murakoze Nestor. Ildephonse musigurira, numva umenga abamaze guhamagara ntibumvise uko wabisiguye, we urasigura ko mudashaka gusubira muri politiki, ko numva ukuntu baguma babaza, bumva umenga muje kugira politiki mu Burundi. Ego je nibaza yuko ngira ntibavyumvise neza, sinzi ko ari bose, mugabo nibaza ko hari abatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo. Mugabo ico novuga nuko hadufatiye cane cane ku kintu kijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Sindiko ndavuga kuja muri politiki. Aha nosigura ivyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza canke mu Bubiligi canke ahandi, canke intwaro y'ubwami yari iyo bita monarchie constitutionnelle, ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari hatwara umushikirangoma wa mbere nk'uko birahandi. Ivyo rero sivyo turimwo. Twebwe tuvuga tuti umuryango w'ubwami ni wubahirizwe uhabwa ikibanza mu gihugu. Hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki, mugabo turavye amasezerano ya Arusha, tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, mu ngingo yaryo ya 4 baremeza baratanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami. Ivyo rero twibaza yuko ivyo zogira igihe cabyo. Burya ibintu byose, intwaro yose, igihugu nyene gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu. Nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe s'abanyagihugu babisabye, gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60, abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ivyo. Mugabo twebwe si ivyo tugarutse ko, mugabo igihe vyoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka, kuko iyi ntwaro ya Repubulika ntituyumva. Muri ico gihe nk'uko ibwirizwa nshingiro ribirekura, biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami, muri ico gihe birashoboka. Mugabo bizoshoboka gute? Mu gihe hasanzwe hari umuryango, hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenwe kuvamwo umwami. Mugabo muri iki gihe ntitwoja ngaho ngo tuvuge ngo habe referendum kandi umuryango w'ubwami, inda y'ingoma y'ubwami atayiriho, idaserukiwe. Aho niho twobivuga. Aha rero mu gihe ivyo bintu vyo kugira habe referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke, ivyo siho turi muri uyu mwanya. Twebwe tuvuga tuti intambwe ya mbere nuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe, uno munsi twebwe, jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami, kugira ivyo bindi vyose vyokurikira abe urwego rubibazwa
na jewe sinokora jenyene nzokwegereza abashingana n'abapfasoni batari no mu baganwa gusa bari mu barundi bose kurya imiryango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku miryango kurusha kuja muri ivyo bintu by'amacakubiri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubu ntituriko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ivyo sivyo turimo na gatoya reka tufise ku murongo kandi David uratwumva yego ndabumva urihe David ndi Bujumbura ufise ikibazo iciyumviro niko nari nasomye mbona yuko intwaro ya cami yohabwa agaciro iteka mu gihugu ariko simvuze ngo twosaba ko intwaro ya cami igaruka ariko nk'uko intwaro ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuri bamwe tugisaba ingene baharaniye hagati y'igihugu bakagwanira bamwe mbere bakazigana n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bakagira icyo bafashije bakabandanya bavuka muri iyo ngoma y'ubwami kumburi bacariho kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere yuko bariko bagandukako nibyo nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu batwara igihugu bagitwara neza bakarinda ingane bakigwanya nk'uko n'abandi bose bahari bakigwanira nicyo cyiyumviro cyane iyo nishyikizo na buriya noshikiriza murakoze ndabashimiye mwariko muravuga ngo ku byo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari imico n'akaranga ku Burundi mukavuga ko ku gihe c'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari mwanavuze n'ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ko cari ikintu ikimenyetso ikintu giranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka ya vuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zasigaye zateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijanye n'imico nko kuvyerekeye izo ngoma z'u Burundi cari ikimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mubasigurira akamaro zari zifise no kugeneza kubahirizwa egome nibaza yuko ivyo biri mu ntumbero ivyo tuvuga irigenwa ry'uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ni ikintu abarundi bashobora gufata nk'ikintu kije ku neza y'abarundi ku neza y'ukubungabunga ku neza y'ugusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka ku vyerekeye ivy'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hariho umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti uwo muryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi atabwami bukihari uwo muryango wisanga utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico n'akaranga by'u Burundi tubigarukire twebwe ntibidutera isoni canke ngo tugire ngo zo batari byo twebwe turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubire tuzihagararire ico ni ikintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye canke zabaye imfuvyi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye imfuvyi ingoma nazo zabaye imfuvyi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko
aravugirizwa ingoma, uwushatse arazivuza, n'uwarayasahuye itunga ry'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma. Ibyo ni ibintu twebwe tuvuga tuti ibyo ni ibintu dutegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire. Ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze, abahunze barazijana bakagenda barazivuza, mugabo uko niko gutakaza umuco. Urumva iyo zigiye hanze, aho bari muri Tanzania, bari muri Kongo, bari mu Rwanda, izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma, izo ngoma nyene abanyekongo basigaye bivugiza, abanyetanzania basigaye bivugiza, abanyarwanda basigaye bavuza, mugabo zifise icicaro gikuru iyo ziva mu Burundi. Kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugiriza ingoma, zari zifise amabanga yazo. Aha rero nico gituma notera washaka akamo nk'abatimbo. Abatimbo saba abantu bavuza ingoma gusa, abatimbo n'umuryango w'abarundi warujejwe gukana kubungabunga ingoma z'Uburundi, harimo n'umuryango bita abanyuka nabo nyene bari bajejwe ingoma z'Uburundi. Abo rero mu gihe twebwe twemeje ucese tukaba turi mu gihugu, boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira ku muganwa aserukira inda y'ingoma y'Uburundi. Yego, aho niko vyogenda. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye iki kiganiro Murisanga, turiko tuvuga kwigenwa ry'Umuganwa Ildephonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Ndashaka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Eric uratwumva? Ndabumva cyane. Uhamagaye urihe Eric? Ndabahamagaye no mu gihugu cya Uganda, mu mujyi wa Kampala. Ufise ikibazo baza umutumire, icyumviro ushikiriza? Mu bisanzwe hari akabazo gatoya ndamubaza, mbere na mbere mbanze kumuramuca amahoro y'Imana, namwe banyamakunda baramukije mwese. Namwe nanje ndabaramukije, murakoze kugira dusange ikiganiro. Murakoze. Jewe aho mperereye ndiko ndaraba aha gihugu cya Uganda, ni igihugu kigendera ku mico, bafise umwami kandi hakaba hariho na perezida. Mbere ntarazi niko namenye yuko igihugu gifise umwami, ariko nagiye kubimenya ngeze ino niho nabonye hari umwami. Rero igihugu cy'u Burundi aho twagiye turata imico yacu, ibintu bimwe n'ibindi byagiye biratituka, cyane cyane nk'uko ikintu cy'ingoma cyoco mu bisanzwe ntibigifise ahantu twovuga biri. Hariho ikintu nkunda kubona, ukabona abantu bagize imana z'ubugeni, abantu afise anniversaire avugiriza ingoma. Mu bisanzwe kera naho ndi muto, ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa uwundi mutegetsi akomeye mu gihugu. Ariko rero turaraba rero ubu byaratitutse. None muravuga ati twebwe abanyagihugu nitwe twushyigikira cyane cyane, mbese n'abatwara igihugu. None nk'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza, mbese ingoma zikongera zigahabwa agaciro, ni ikintu ki kugira ngo bisubire nk'uko kera ingoma zari zifise agaciro mu gihugu cyacu. Hama ikindi n'impanuro nohanura abavuzi b'ingoma baba bariko batwumviriza. Ni ukuri nibyo ubuzima buragoye, hariho ababikora ku bw'ubuzima, ariko bagerageze guha agaciro ingoma. Nk'ibyo bundi nabonye abavuzi ingoma bambaye kositime, n'ibintu byantangaje cyane. Hama muri Uganda naho nabonye ibyo bundi muri konsere bita nyeganyege, abantu b'abakobwa batavuza ingoma by'Uburundi bambaye nabi, ibintu byanteye isoni cyane. None nkamwe bw'umutumire, ijambo ryanje ni iri: ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu toterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro?
hama nk'abategetsi nabo bufasha ndibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro. Murakoze cyane. murakoze Eric. Murakoze. ego icyo no kwishura muri ivyo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twariko turabishikiriza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa. Aho turiko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami, ingoma y'ubwami, kuko ndabisubiremwo ingoma y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Aha rero ico twebwe dusaba abanyagihugu cane cane, burya abanyagihugu icisha Burundi hajya nuko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge. Abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke. Mugabo burya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi. Abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingene ibintu vyari bimeze, bakabishira mu nyandiko, ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru. Uko niko akaranga, niko akahise ku Burundi kabungabungwa. Mugabo rero aha ico nagira mvuge kuri ico kijanye ico abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro, zisubire kugira ibanga nk'uko byamye, nuko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira ico babivuzeko. Cyane cyane navuze imiryango yari ijejwe ivy'ingoma y'u Burundi, nk'abo banyuka, abo batimbo, bakagira ijambo bavuga. Mugabo iryo jambo bavuga si jambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike, kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya. Umuntu agatorwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda, mugabo ugasanga ya miryango ijejwe iki na kiriya, bari baje iki na kiriya mu nda y'ingoma y'ubwami, bakabura uwo bambaza iyo babona ikintu kiriko kirononekara. Nk'abo batimbo turazi neza ko nabo nyene bibababaza kuko ingoma ni zabo, hama bakumva ziko zivugiriza, bakabona zivugirizwa abantu bari bo bose, zivuzwa n'abashaka, mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza. Twebwe rero iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira, kugira babungabunge iyo mico n'akaranga. Tubandanye izo ngoma bafatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi. Pacifique ari ku murongo. Pacifique uratwumva? Urabumva cyane. Uhamagaye urihe Pacifique? Ni Burundi mu Kayogoro ka Makamba. Ufise ikibazo baza, icyumviro ushikiriza? Ni icyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera. Mubishikirize? Manje kuramutsa umutumire kandi namwe byo mwanyakiriye. Hanyuma rusanze niki ariko cyiyumviro mu Burundi beno vuga ko twataye akaranga, ariko ni twataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batitura ibijyanye n'akaranga kacu, kuko je nakuze numva ko dufite imiryango dukomokamwo nk'uko umutumire yaje ukivuga, ariko iyo miryango ubu ntikivugwa. Ushyira imbere amoko, umuntu kumenya ngo naka ngo ari mu bwoko buhe, aho kumenya ati ari mu muryango uwe, kuko twese turabarundi ariko turafise imiryango dukomokamwo. Rero nibaza ko hamwe bariko babidufasha boje imbere, natwe abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoroni baza kudukoreza tukarigarukana, kuko turiko tukahise ku ntwaro ya cami
hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byarasitutse. Twagiye ngo turi muri demokarasi, ariko demokarasi ugiye kuraba iyo demokarasi iragoye, ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rujejwe ibintu by'ingo n'imiryango, ibintu kahise k'Uburundi, imico kama y'Uburundi ikagira ahantu ibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agira aho yitura. Kubera ko nk'ubu mugenzi wanjye kwazi kazi yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma, usanga buri ngoma umuntu agize ubugeni, imanza zitandukanye ziriko zivugirizwamo ingoma, abantu bose ugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha, ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise k'Uburundi n'imico kama y'Uburundi. Ego mubaze ico kibazo rero. Ego hanyuma nashaka kubaza, none ni igiki bariko barakora kugira ngo ivyo bibazo bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutariko tujyana n'ibihe byerekana Uburundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo? Barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera? Nicyo kibazo. Murakoze. Ni igiki bariko bakora Ego heraheza. Ni igiki bariko bakora kugira ngo ivyo bintu bifate intumbero, kugira ngo umunyagihugu mutoyi ujya twokwita mutoyi aza bimenye, amenye n'ukungene ashobora gushigikira ico ciyumviro. Kuko nk'akarorero nivuge nka jewe, ndumva ko imico ya kera tuteza kuyisubiramo kugira ngo tunagure indero y'ugwaruka n'akazoza k'igihugu. Murakoze. Ndabashimiye Pacifique. Mumwishure Mutumire. Ego namwe. Ego murakoze cyane ku ntererano watanze ku byerekeye ingoma. Hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara bo bifata gute, buvyemera gute? Burya nsubira ndabibabwire, hajya imico n'akaranga by'Uburundi byari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi. Aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ivyo bintu murabona intwaro ya Repubulika mu bisanzwe bitwa kwinjira muri demokarasi, hakaba amatora, ibintu bene ivyo. Mugabo imico n'akaranga kugira vyubahirizwe, kugira bibungabungwe, biteza kubungabungwa n'urwego rwamaho. No kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico n'akaranga by'Uburundi. Turazi yuko iyo habaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico n'akaranga, ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baba baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge. Ikintu kibuze rero ni urwo rwego mvuga n'uru twebwe tuje guserukira, no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi. Imiryango y'abarundi yari ifise amabanga, yari ijejwe ibwami, abagifise ayo mabanga, abagifise ivyo bashobora kujejwa muri iki gihe, turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza naba, kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico n'akaranga. Aha nariko ndavuga nk'ivyerekeye ivyo z'ingoma, ubu baba bafise icyo baza kutubwira n'abaserukira inda y'ingoma y'ubwami kugira ubwo rwego rwameho. Ariko nk'uko mubizi, nk'uko mumaze kubibona, murabona neza yuko imico n'akaranga by'Uburundi bitituka kubera abanyepolitike ntibabishoboye, kubera n'abantu baza bagenda. Uko niko demokarasi imeze. Mugabo ubwo rwego rwamaho ariko dushaka guserukira tutinjiye muri politike, nivyo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere, kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo rwego turarushigikiye, dushaka ko rubaho.
nabahaye akarorero izo z'ingoma muvunagure tugasubira izo z'ingoma tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro. hama ikindi naco burya sinotinya kubivuga, abarundi bamaze kuza turegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe, ntaco buza yuko n'uwo muganuro twawukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera. Abantu bashobora kwifata nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyesha amana baje bavuga ngo ni umugirwa w'abapagani. Ivyo bintu sivyo, ibyo navyo nyene nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi, kuko abazungu nico batwicishije, batweretse yuko ibintu vyacu ari bibi tubireka tugafata ivyabo. Ivyo navyo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico n'akaranga vyacu. Ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma, jewe nk'uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira. Murakoze. Izo z'umuganuro woba nawo nyene twowuhagararira, mugabo tukawuhagarira tavuga tuti turi umwami cyangwa ndise barundi, reka tugira mu nzira yo gusubiza hamwe abarundi. Tuze ku mirongo ya telefone tugaruke. Hari Benwa turindiye ku murongo. Uratwumva Benwa? Ndabumva. Benwa, uvunagure umwanya ugiye kugenda, nimba ufise ikibazo canke iciyumviro nyarutse. Ese inyungu yabiriye ku muturage ugiye kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa numva ibyiza abaturage bakabaye ubwami babureka kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira ikiza ku muturage, kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze, n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino. Murakoze. Turamutaye ku murongo Benwa, mugabo iciyumviro yashikirije twacumvise. Nashaka ndababaze ikibazo, amasaha ariko arayitera. Nk'uko muri hanze y'igihugu, muri i Londres mu Bwongereza, mwaba mubona ko ijwi ryanyu mu byo muri ko musaba ryo barishika kure cyangwa murafise ababaserukira mu Burundi? Biragoye kugira umuntu avuye ngo turafise abaduserukira. Ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza canke turiko turashaka abadushigikira, mugabo ndabisubiyemwo, ibi ni ibintu sinova ngo ni bishasha, mugabo tushaka kugarukana ikintu twofatira ko ca kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi. Aha jewe rero ico mvuga, nk'uko turiko turabisigura, umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko ku buzima bw'umunyagihugu, ku vyerekeye ivyo bijanye n'akaranga n'imico vy'abarundi, uyu niwe yoheza akanshigikira, agashigikira ico ciyumviro. Hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese, nkataha nzi neza yuko nakigwa muri ico kibanza co kugira tugire agacumu k'ubumwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu vy'imico n'akaranga vy'Uburundi. Urumva rero sinovuga ngo ndafise abaserukira, mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye. Sindiko ndishira imbere nk'ugomba kuja gutwara canke kugira gute. Ni iciyumviro cari gisanzwe kihari, tubona yuko coshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politike, kuko abarundi muri iki gihe
bose basa nuko umenga bagiye muri politike gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico n'akaranga vyabo. Imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ivyo vyumviro muriko murashikiriza byo gushigikira akaranga agateka n'akaranga mu Burundi, hari abategetsi mu Burundi mwaba muravugana ku vyerekeye ico ciyumviro? Nk'uko mwabitanguye igenwa ryanje nk'uwuserukira ingoma y'ubwami bibaye icese mu ndwi nka zitatu zine ziheze. Ivyo rero biracari bishasha, twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami. Ivyo rero kwari kubimumenyesha, si ukumusaba uruhusha, ni ukubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishira imbere nk'uko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nk'uko twavyanditse muri iryo kete, hanyuma baduhe ikibanza c'iteka mu gihugu kuko duserukira inda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro, abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nk'uko cari igihe abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari, kandi ku bijanye n'imico n'akaranga vyari bimeze neza. Ubu biriko biratituka rero turiko turaraba yuko umukuru w'igihugu umwanya urarangiye bashobora kuvyikira muri iyo nzira. Murakoze cyane, murakoze. Yari Umuganwa Ildephonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenywe muri ayo mabanga. Dushimire rero umutumire Umuganwa Ildephonse Rugema, dushimire kandi namwe mwese mwashoboye kudukurikirana n'abasabye abahamagaye bagasaba ibibazo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Mugire ibihe byiza.